principe y'Imana uko Imana arebye ibintu nimba ushaka kuronka utegeza kugira gute gutanga bige kubiya mu isi yandiho iyo utanga uri umubivyi haleluya aya madayimoni twita inyatsi nta bushobozi agufise ko uze nta bushobozi agufise ko Imana iri fidele ndiho numwizigirwa icyiza cyose uzokora nushira amaso ku bantu nubwo atogushimira ariko mu mutima wawe nimba bikoreye ndiho ni afere yawe na ndiho niwatanga ivu rimera haleluya ivu rimera ni ivu ryo mwibanga reka bagutwenge reka bagutwenge ariko umwizigirwa bajya nyene bazugutwenga nibazokwamvia Imana yakugendera haleluya shalom shalom hari inyigisho nigishije iri kuri YouTube yitwa ububiko bwo mwijuru ndi ayiravye ndi ari ngaha nayigisha canke ayiravye kuri YouTube namwe ayiravye twayigishije ngana yigishije ngaho mu Gifaransa mu Kirundi mu Gifaransa le conte céleste mu Kirundi yitwa ububiko muze kuri YouTube muze kwandika ububiko bwo mwijuru muzora iyo nyigisho imwe amabanga dasanzwe amen muri iyo nyigisho hariho ijambo navuze muri Matayo 6:20 Matthieu 6:20 avuga ngo murondere amasez-vous des trésors dans le ciel murondere ubutunzi buri mu ijuru ahingese niki n'inyenzi zidashikira kandi abasuma badashobora kwiba haleluya inyigisho rero bya bintu byinshi kose twavuze kandi byarafashije abantu atari bakeya kuko turabona ingene abantu no munsi mu mashengero abantu baranga kuvuga ikintu cyitwa amafaranga bashobora ko ari message ya prosperité ariko naza ko Yesu yarayivuga cyane abana b'Imana bari mu kutamenya amakosa menshi abana b'Imana bakora kubera ignorance kutamenya Imana ishimwe abakristo benshi cyangwa amashengero menshi cyangwa amatorero menshi babigisha gutanga mugana babigisha kujera haleluya ariko icyo nshaka twiga nabivuze muri inyigisho y'ububiko bwo mu ijuru nshaka gusura kubivuga no munsi kuko nashaka mpemu y'Imana kumasunika kubivuga twumve yuko ni gute umwana w'Imana ashobora kuva mu bibazo by'uburyo by'amafaranga cyangwa ubukene uri muri situation uboshwe bimwe twita inyatsi nindazi inyatsi ndamaze guhura n'inyatsi hano barahura ngaha 1 2 3 4 bakora gwira 5 mego n'amashampinyo akora vyumva Mariko muratinya kubivuga muzi ngo ni ikintu kibi inyatsi ni izina bari haye sinzi bajyavuye kunyaga ni mwe mungigira gute inyaga muri nyigisho yumvirije nasanze ico twita inyatsi peu importe kucita sho kucita inyatsi abantu bacita ukundi ako ico cyose wita inyatsi ico kintu kikubuza mengo ratobotse ubufuko ufite amafaranga ufite akazi keza ariko numenye nikiye nuri mboregwa ntuje mu bamaraya ariko pyu wamengo hari ibintu by'amabiza igiseke kize gute ikigega kiratoboye mengo ari imbeba cyangwa isi hasinze biriyo rero kuva mu bibazo by'ubukene yashaka ushomereye ushaka kuza akazi hamuka vuga ati waraboshwe finance zawe ziraboshwe maze kuvyumva ngene bivuga bari abantu bazi kuzirika ama finance rero kugira uyavemo kenshi abana b'Imana bakora iki bakora ibintu bibiri cyangwa bitatu barasenga byanse barisonzesha kandi muri icyo gihe bakora senga bisonzesha gatatu baratura baracakira rero ushaka gusanga umaze imyaka 3 4 5 watura ucakira cyangwa kuvamo kubera iki ikibazo nturamenya neza aho kiri unamuze kubwira uwera neza ikibazo aho kiri haleluya haleluya numara kumenya ikibazo aho kiri
ndakwemereye neza ijana kwijana ko atamupfumu atamurozi atanyatsi izoshobora kuzibira umugisha wawe. Ndavuze umugisha wawe. Haleluya. Kuko ikintu cyose utanga hari ikintu cyo gutanga. Abana b'Imana benshi no munsi bashaka gusenga iminsi indwi iminsi 40 kugira débloquer situation financière. Sinabaje mutuzu kuboko abanze kubikora. Ariko natse ko muhari. Warasenze uringinga, urisonzesha, uratura, uracakira. Rondera abasenzi, rondera abahanuzi, abavugishwa kugira uve muri situation iri bloquée financièrement ariko bikanga. Amen. Niba utari wewe kumbure birashobora kuzogushikira undi munsi utumvise ino nyigisho. Amen, amen. Rero kubera turehere guha ubushobozi bwinshi Satani kuko hari ubushobozi bw'Imana buruta bwa Satani. Simvuze ko Satani atabushobozi afise kuko abantu benshi bavuga ati none uko uravuga ngo nta bushobozi afise, arabufise ariko ararushwa. Amen. Mose na Aroni baragize inzoka, inkoni bagira inzoka, ariko na Farao n'abakozi biwe barafashe inkoni nabo nyene bagira gute? Barahindura inzoka. Hari inzoka nyinshi, muri izo nzoka nyinshi harimo inzoka yande ya Mose na Aroni. Ariko ya Mose na Aroni yagize gute? Yaramize izo nzoka zose. Mana ishimwe. Rero ubaze utahure yuko ikintu cyose utanze mu murimo w'Imana uri kurashigikira imfuvyi, kurashigikira abapfakazi, kurashigikira umurimo w'Imana, kurashigikira ivugabutumwa, umenye ko ari ikintu cyitwa imbuto. Haleluya. Kwigisha abantu kubiba nibaza ko atagishasha wumvise muri ivyo, kuko neza ko abakristo bose barabizi ko kutanga ari kubiba. Ari kibazo nikinye kubera iki abantu batanga bakabiba bagacabivamo kubera iki? Kubera barambigwa bigishijwe nabi. Bavuga ati gerageza urabe nugurure ijuru ukabikora ukacirambigwa, ahubwo igihe ukora bigaciba nabi gusumba ko byabimeze ubwa mbere. Haleluya. Abantu bararambiwe gushigikira umurimo w'Imana, bararambiwe gufasha abapfakazi, bararambiwe gufasha abakene kubera iki? Kuko bugishwa nabi, kuko bumva yuko ivyo bakubwira sivyo ubona. Ariko rashaka twumve yuko ikintu cyose utanze ari imbuto. Rero nimba ubibaza yuko nimba iyo mbuto ari izo kubohora nuko izogwira. Abantu barimye, harano barimye ngaha abanyamuji gusa. Harimo yarimye ngaha, wararimye? Aha, urimye ushirayo imbuto hehe? Ugashigira gute? Gafurira, hanyuma ukavomera, hanyuma habiki muri iyo mbuto izobiki? Irapfa. Aha, iraanza kubora igacipfa. Hanyuma igazovamwo iki? Imbuto nyinshi. Zia mbuto zose zizova z'ibigori zavuye hehe? Muri ya yindi yapfa. Kuko ukwiye gutahura yuko idapfuye nizogwira. Nasubiyemo, idapfuye izogwira. Andiko mbwira abarimyi, reka mbwira abatawunene nabo. Abanyamuji bari ngaha sivyo? Nuko mutarima n'isuka, murarima na ordinateur, murarima n'intoki zanyu. Sivyo? Rero imbuto muzotanga si bigori, si biharage, si bishimbo. Muzotanga imbuto yihe? Aha, apana mahera, amafaranga. Sikunda amahera arahera, amafaranga y'Imana nahera. Ariko amahera y'umuntu arahera. Ariko amafaranga y'Imana aguma hari kugira umurimo w'Imana ubandanye. Imana ishimwe. Rero aya mafaranga ariyo mbuto. Iyo ushaka ko uva mu bibazo urimo, ni vyiza ko iyo mbuto ufise, ubwo buryo ufise uko bungana kose bukwiye kugira gute? Kugwira. Rero ndashaka yuko ntibuzogwira kubera kwisonzesha. Nta amen nimwe. Ntibuzogwira kubera kwatura gucakira.
Buzogwira ari uko bugiye mu ivu bugapfa bukabora bugapfa niho bugwira. C'est le principe y'Imana. Imbuto z'ibigori biri mu mufuko wanje zirashobora kubora ariko ntizizogwira. Urashobora kuzibika mu kabati mu gikombe ukagifunika, urashobora kubika munsi y'igitanda mu matera, zizobora ariko ntizogwira. Kwega zitagwira kubera nuko zaboze zigapfa zapfiriye habi. Zikeneye gupfira hehe? Aha, hariyo ubundi butunzi, hariho puissance de multiplication, ubushobozi bwo kugwira Imana yashize mu ivu. Mu Kinyarwanda ni mu gitaka. Mu ivu ivuga ko ipfira hariya. Aha, namanigisha abantu kugira compte épargne, ni vyiza kuziganya. Amen. Ariko muri iyi nyigisho nababwiye yitwa ububiko bwo mu ijuru, hariho compte épargne zibiri, hariho compte yo kwisi, hakana compte ya he yo mu ijuru. Yo kwisi bashobora kuyibomora bakiba, ariko yo mu ijuru nta muntu n'umwe n'amabanki yose yo kwisi yo kugara, yo mu ijuru ntibomoka. Amen. Muri iyi nyigisho nyene ndasaba bizo iraba abatayikurikiye muzoje kuri YouTube. Narigishije yuko hariho compte débiteur na compte créditeur. Créditeur uvuga yuko hari amafaranga ariko ukeneye ushobora kuyikorako, sivyo? Débiteur uvuga yuko uri munsi ya zero, nuwo guhezagira ubona nimeya nimwe acha kwa mu kinogo. Amen. Rero hajambo shaka tuanze usome muri Yohana 12:24, Jean 12:24. Yesu vyo yigishi yavuze ikintu gikomeye cyane. Nukuri ndababwire iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene. Ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Impeke, imbuto nyinshi, impeke niyo impeke nyene. Goma gucokoza abantu bahora banywa impeke. Ugivyagma byinshi. Rumba ngo iyo kari konyene il reste seul. Kagumye konyene na kimwe kaguma ari konyene gapfa konyene gahambwa konyene. Karipfana, vuze neza. Ariko iyo gapfuye gafiriye hehe kaca kamwiki il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Banishimwe. Nagarabwiye yuko birashobora gufata imyaka 5 kugira urone ivyamwa. Bashobora kubona imyaka 3 uri kurabiba neza mu ivu. Nabwize ukuri mu ivu rimera hamukazorindira hari ibiharage binyaruka, hari amashampinyo yaruka, hari ikawa riteba, ariko uko biteba niko bizogira agaciro. Imana ishimwe. Je namaze imyaka 8 nindiriye kundi ivyamwa. Niko ndabiba 8 ans. 2001 jusqu'à 2009. Hakagerano Satana rungika abantu bakijijwe pana pagani. Abakizwa banyegera kambwira ati ivyo ukurakora sivyo. Imana ikurakira amashikanwa yawe. Kubera iki? Raba ubuzima bwawe. Raba ibibazo ufise mwanya wose muri banke bagira bakumenasa, raba internet. None Imana woshigikira abakozi b'Imana, woshigikira abapfakazi, woshigikira umurimo w'Imana ukaba muri bibazo. Ariko muri je naremeza ko ni mu ivujyo. Haleluya. Amen. Nagera kw'ikintu kimwe niba wabona bitevye ntugire ubwoba. Umunsi vyaje. Umunsi vyaje. Iyo bitevye bigaragaza yuko azozigira iby'agaciro. Amen. Imana ishimwe. Ariko umenye yuko ibintu byose ufise biri mu maboko yawe, biri muri banke, biri mu kabati, ni vyiza ayogura afise urabifise, ariko garanti nukubiba mu ijuru. Imana ishimwe. Wamufise ikintu biba mu ijuru. Reka tusome rero muri Luka 6:38. Tuko tuvuga amajambo akomeye. Luke 6:38. Ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze. Kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Reka mvuge mu Gifaransa no vyumvikana neza. Itangura ivuga ngo donnez et il vous sera
donner. Aha, babisukuye neza. Ndabisuramwo, donnez et il vous sera donné. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ninde bavuze ngo il vous sera donné, ninde azobaha? Ninde azobaha? Wo mwahaye. Muranyumva? Wahaye nde? Wahaye umuntu kubw'icubahiro c'Imana. Wahaye umuntu sideni wamuhaye ntushaka gusubize ariko washaka guhesha Imana icubahiro. Icyo akoze ku bwandiho nindi yazo gusubiza. Ibyo ukoze ku muntu adafite n'uburyo bwo gusubiza si wazo gusubiza. Si umupfakazi azo gusubiza. Si umukene azo gusubiza. Si pastor azo gusubiza. Abantu bashavurira aba pastor. Ashe ngena tanwe gukatagata basha. Amafaranga yanje ari umuntu yigize kumbwira gutyo. Yatanze amafaranga muri ishengero yari muri Afrique du Sud ishengero y'abakongomani guhera ngo cravate namuhaye samedi raba iyi dimanche iyi cravate ni ya cote ni bishasha. Nabwira ni ikibazo nuko wahaye pastori ni wabivye mu ijuru kuko amaso yawe ahagaze kuri urya none mbwira none byagenze gute byagenze gute ndashaka kumenya neza wahaye nde wahaye ndiho wabivye mu murima wa ndiho ni ndiho azogusubiza. Niyo abantu badashima ndabwiza ukuri abantu muri rusange ntibashima. Hari abantu bake bashima bake cyane ariko abantu benshi baragushuhira mu mwanya ukikurabaha. Baragushuhira mu mwanya ufite position nziza ufite akazi keza ufite igiti cyiza na tapi rouge wishiraho si ubutu bagukure byavyo yo wabibonye basi yabibuka ati yarigeze basi igihe ari hari yaranyibutse baravyibagira vyose. Nuwagandura abantu bagushimira uzobivamwo ndakubwije ukuri uzobiheba. Haleluya. Je kintu cyafashije mu buzima bwanje nazo gushira amaso ku bantu. Ko abantu uriyumvira uti ni wa muntu cyagiye ariko ararira ubunye Imana iri fidèle. Ndiho numwizigirwa. Ndagera kwa ikintu kimwe icyiza cyose uzokora nushira amaso ku bantu nubwo atogushimira ariko mu mutima wawe nimba bikoreye ndiho ni ndiho mu affaire yawe na ndiho si affaire yawe n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Rero avuga ngo ninashaka ngo donner et il vous sera donné. Tanga namwe muzogira gute muzoronka ivuye he ku Mana. Ninde ngashaka kuronka ibintu bivuye ku Mana. Condition matanze ni iyi. Igifaransa avuze ngo donner. Mu Kirundi bisigura ngo aha suramo vuga cyane. Abakristo bakunda gutanga bakunda kwakira. Principe y'Imana uko Imana arebye ibintu nimba ushaka kuronka utegeza kugira gute gutanga. Imana ishimwe. Mvuge mu ngire mashare micurika ibintu. Nimba udashaka gutanga niwitege kwakira. Nimba udashaka gutanga niwitege kwakira. Siniko nadekuraje abantu basenga bisonzesha sivyo? Niwasenga wisonzesha usenge wisonzesha kugira wegera Imana. Uwe mu bwiza bw'Imana. Uwe umenye ubugombe bw'Imana. Usambura imigambi ya Satani buzima bwawe. Ariko nimba ushaka kugira situation financière iteye imbere nuzoje kugira ngo uri isonzesha uzokwisonzesha gushika Yesu agaruke cyangwa uje mu ijuru. Udatanga shaka wisonzeshe 5 fois par an 40 jours hacho bihindura. Ariko solution yo kwigizayo inyatsi no gutanga. Haleluya. Uko yutanga uri umubivyi. Haleluya. Aya madayimoni twita inyatsi nta bushobozi agufiseko. Vuze nta bushobozi agufiseko. Kandi watanga aharengira mbwira bamwe kuri YouTube bashaka kwiraba batazobikunda ni watanga ivu rimera. Haleluya. Ivu rimera ni ivu ryo mwibanga. Ryo mwibanga. Niwagena ahantu ukabona ko avuga ati aba $1000 muze ngaha, aba $500 muze ngaha, aba $300 muze ngaha, umenye ko iryo vu ritamera.
nirimera. Matayo 6 iko Yesu yavuze iyo uzotanga vyose ukujya gutanze ukwiwafu ukumaso bikumenye nimba kuko utabonye ibi kweka abantu bose babone ibyo natanze. Hari ibintu abantu batanga bakibaza gituma batari ko biragwira ko babitanze nawe ucako bigwira bibe mwibanga. Imana ikunda ibe mwibanga hagati yawe nawe. Kubera iki? Kugira abantu bayicubahiro Imana niyo ayicubahiro wewe. Ko muciye mushavura mushaka bibe kumugaragaro. Haleluya. Komeza umurongo 38. Ingero nziza itsindagiye. Ingero nziza itsindagiye. Inyigishe isesekaye. Niyo bazobaha muco muteze. Niyo bazobaha muco muteze gute? On vous mesurera. Tuzobapima, muzopimwa. Abana Imana yashaka gupimwa. Mupimwa par rapport y'umutima wanyu. Y'ivyo mutanga. Nibiraba ubunini by'ivyo utanze. Biraba umutima ufise ku Mana. Umutima ufise ku Mana. Mana ishimwe. Binyigishe. Avec la mesure dont vous vous serez servi. Imana ishimwe. Bani majambo uteze igikombe bazosuka hehe? Niwatega indobo bazosuka hehe? Niwatega ingunguru bazosuka hehe? Uyo ngunguru ni ndobo niko navuga vyose ni umutima wawe. Uko umuntu atanga bijanye n'umutima wiwe ngene umeze. Ushikira umurimo w'Imana bivanye n'ingene ubona Imana. Imana ishimwe. Angi navuga ibintu nshaka kubaza bamwe sivyo? Nimba ukiri kuri niveau yo kuvuga ngo amafaranga mpembwa ku kwezi bivanye na situation y'igihugu n'amadepense mfise niretrouva ndi muri moins. Sishaka gushikana ukwezi ko guhera. Nimba nashaka kumara ukwezi ni gute wombwira ngo shigikira umurimo w'Imana cyangwa abapfakazi cyangwa abakene? Nimba ukiri ngaho uri ahantu kure cyane gose kugira imbuto yawe ishobora kugwira. Kuko Imana ingene yiyumvira ingene ivuga mu ijambo ryayo sivyo? Imana ntikeneye ubunini bw'amafaranga yawe cyangwa uburyo bwawe. Imana ikeneye umutima wawe. Ndabwira rero ngana mwanze nabona ko muri serie mbwa ndavuga sivyo? Ndabivuga. Rero ndabwira rezo noma y'Imana ko mpemu Imana yabisiguriye. Wewe uri kurasigura yuko uku kwezi kose washikanye 25 utaramara ukwezi nta kintu kimwe ushobora gukora mu murimo w'Imana. Nta mupfakazi ushobora gushikira, nta gikorwa ushobora gushikira. Bazanye ngaho mugire gushigikira offrande cyangwa inyubako nta kimwe ushobora kugira. Kubera iki? Kuko ufite amadepense menshi. Ikibazo Imana ikubaza ayo mafaranga ukoresha ibintu byawe vyose yo kuriha inzu yawe, yo kugaburira abana bawe, yo kuriha amashuri yawe, yo kuriha igitoro cyawe, yo kuriha imodoka yawe, ayo mafaranga wayakuye he? Aho kazi wayakuye he? Ubwo buryo wabukuye he? Ubwo bwenge izo nguvu wazikuye he? Vyose wari ufise byakunaniye gushikana ku kwezi. Yo n'indi nyigisho nayo itandukanye n'iyi sivyo? Inyigisho ya gestion des finances. Imana ishimwe. Ndabona ko mukanye ariko ndabivuga sivyo? Kuko birakenewe gose. Kuko gestion de finance ikibazo kihari. Twumva tuza kuvuga muhemu yera gusanga sivyo? Turi muri ubuzima bwa misi yose fo kumenya ngene mwifata mu buzima bwa misi yose. Imana ishimwe. Gestion de finance no kuvuga yuko wewe tufata umuntu amafaranga mvuga amadolari ku bantu batari mu Burundi sivyo? Umuntu anga amadolari 300 ku kwezi akarero ntanze sivyo? Ayo madolari 300 nushaka kumara ukwezi kose ufite ayo mafaranga. Rero ukurabwira Imana yuko nushaka gushigikira ujya mwana Kenye, nushaka gushigikira umurimo w'Imana kubera ayo mafaranga amadolari 300 atamara ukwezi kose. Muri uwo mwanya uri kurarira ko bidashoboka. Imana irabona uwundi muntu afise ubwo buryo nyene
muri icyo gisagara nyene uretse gusa ko amara ukwezi kose arashigikira n'umurimo w'Imana. Uwo muntu X mukomera amashi. Haleluya. Kubera ikabishobora si umumagicien. Nta maji yagize ntiyagiye kwisonzesha karanjuru. Amen. Icyo yakoze ni iki? Yagize ubwenge, agira gestion nziza. Amen. Uvuga yuko yaricaye Monsieur X na Madame X barabana bavuga ati ehera Imana duhezagije aya mafaranga kugira dushobore kubaho ukwezi kose kandi dushigikire umurimo w'Imana. Chéri, iyi quartier si gwacu ahantu tuhave vraiment amafaranga ntabwo tushobora tuba muri iyi quartier nibishoboka kugira tubishobore katuje ahangana naho Imana tugejeje kuri uno mwanya hanyuma twaba bizigirwa ikabona ko bikwiriye izotuduza izotuzamura tuhave tugenda handi ariko muri uwo mwanya bitureye kudevansa ndiho. Abakristo benshi bashaka kudevansa kumusiga ndiho muri uwo mwanya muri uwo mwaka 2025 akugejeje ngaha wowe wamaze kugera hariya. Subira inyuma gira mugenzi wawe tusubira inyuma uze hahandi hiwawe pana hamugenzi wawe nuje hamugenzi wawe uja hiwawe aho mukwiranye. Haleluya. Kuko ukwiye kubaho atabuze ko madeni urimo. Nasiguye neza y'amadeni credit urashobora kuyifata kugira mutera imbere kumere mu wakinzu cyangwa mugiriki ariko iyo mufata ama credit vyose nibize kubabaza umuryango. Nibize kubuza umuryango kubaho. Nufata ideni ha mwana wawe bura mata. Mbere y'Imana uri irresponsable. Ufata ideni waharuye yuko umuryango wawe uzobandanya ubaho. Manyumvise? Ariko nufata ideni yo gurate imodoka nshasha kandi usanga ufise imodoka ikomeye. Kwera bogucisha mwijisho. Nufata ideni kugira uje kuba muri quartier ijanye n'amashuri yawe ariko itajanye n'uburyo bwawe. Ivyo biri mu ishengero mashengero si mu Burundi gusa mu bashengero menshi. Nufata urayaho birateye ubwoba. Urafata ideni ugure iPhone 16 Max Pro. Ideni warufise iPhone ikomeye neza vyose rifotora yitaba WhatsApp vyose birakora Instagram birakora ariko kameme tugene nibigezweho. Mwana w'Imana aya madeni antegiyeme y'ubujuju nushobora iPhone 16 says kugira upinzanye n'abandi kandi ufise ikibazo cyo kuri hinzu yawe ivyumvikana ivyo. Yesu avuga ngo mugire ubwenge ubw'inzoka. Mana ishimwe. Umunsi yaje akaze bebashe yari ibiki yari amavubi ari gihe cyo gukara sivyo ndazo kara bakora vugwa muri kano kanya. Mana ishimwe. Haleluya. Ubiriza babwire reka bagutwenge. Reka bagutwenge ariko umwizigirwa bajya yene bazugutwenga niwe azokwamvia Imana yakugendera. Reka bagutwenge baguseke. Haleluya. Bazogutwenga je baranseka barantwenga bakansuzugura. Ari munigeze kumbaza nagiye muri dote gukwa umugore wanje hari umuntu yabajije umuntu w'umuonkle wanje ubijye muhungu wanje muramugaburira cyane ari ibintu camwo bavuga ati uyo muhungu ararya cyane. Muri Kongo barandaba hari muri kundaba ipanarito kitobotse ipanarito ishati ngaha akora amosozi ndakuriye agatumbura kandi yakanguriye ni myumbati yokeje moko yokeje. Haleluya. Ariko navuze ni Mana ndo mwizigirwa. Narabaye mu buzima bw'amadeni imbere ya mariage gushaka 2009 kuva 2002 ndera mu madeni ndagera ahantu benshi bamwe muri mwebwe barimo sivyo aho ideni gishura irindi.
aza pastor anakre bon ndashaka 500,000 2 semaines nzoje naguha 2 semaines zigeze pio urumva 2 semaines kwa abana na madabisho agacama sasa eloge je mpa 500 2 semaines hagera igihe nkaba bloke ideni rimwe gishiri rindi n'umuvumo hageze 2009 nabwira Imana nti kuvuna maze guhishura byo bya adoration ubushobozi bwa adoration nabwira Imana kuvuna umunsi nta dani umva nayijenye n'umucelibateri nimfa ndapfa nta mwana asigararira nta dani nkanaye sisubira nakambira uzobaho gute biragura wowe je nzoja mu ijuru niho Imana yambohoye ni imiryango yugurutse haleluya maze Imana sishaka kumuze mu buzima kuko amandiko hagaze ahantu bamwe yanyita ngo ndumu escrow kwa ujya mukozi w'Imana ari ujya mukozi w'Imana uraba neza aha araherana nanje Imana afuye kumpezagira nise yangira liste ngira liste haraho nishyura après 2 ans 3 ans 4 haraho nagera kwishura ngo ya hariho ifite amafaranga menshi $3,000 nambwira ni uribuka cya gihe ko nanufise umuntu yavuze ngo we nyene yaravuze ngo ujya muhungu n'ukurabane ndamuraba nabwira ni Imana yamezagiye cyambwira ngo ndabona ibyo kirakora muri kwa cy'Imana cyambwira ngo okay wasi nsubiza 2000 gihumbi nandi ndashigikiye umurimo havuga nageze kwa muri kango ku munsi umwe kuma yumvise ndavuga umuntu wese muri kango kabibazi ko ndamufitiye ideni azoze kuri kanguka nishira amadeni yanje yose kuko cyenzi ko nabishuye bose uwo ko arandaba avuga ati hari amafaranga ufitiye utabeshe uzana icyemeza ariko Haleluya amadeni nasanze ari ubuvumo Haleluya twagize mariage muri 2010 amen Imana yamaze kunshira inzira Haleluya muri avril 2010 mu kwezi kwa kane hasigaye amezi 4 utugire mariage niko nasenga nayo mu yindi ntambara yuko umuryango banyemera baravuga ati uyu muhungu nta modoka agira abahe dabora abahe niko nasenga Imana ibemeze kandi yabemeje Imana ishimwe Haleluya imaze kubemeza donc inzozi mbona umumarayika mbariye ngo nakwishuriye nayo yabwiye no mu gitabo navyanditse nakwishuriye amadeni yawe yose ya mariage avyuse nshavuye nta amen navuze Mana jewe nta mugambi w'amadeni fise ya mariage mwe yambara ati no nakubwiye yuko atadeni uzofata kuri mariage Haleluya Acha nawe yuko Imana yambwiye ati nta deni uzofata mariage yabaye nziza abaye Pierre yize ko ratamba aconze nka jewe n'amagufa go Haleluya yari ryoshe ntegeshe mariage uzini inkuru rero ujya munsi nta deni ryarimo kandi rero Imana ica irungi ku muntu ndaronka honeymoon nito miel tugize mariage rero nta muduga nayifise mariage abwira madame turi Imana tugiriye faveur turonka inzu mu Kinindo atanu umuduga mfise abantu rero turafise amaguru turafise bus turafata bus umukobwa w'abantu mukuye muri Canada gufata bus akanyosha cyo gihe cyo kuri rage cyo kuri imbere RTNB rero turabigira amezi 2 Haleluya Imana iraca kanzo turaronka imodoka atadeni nabwira ko nabwiye Imana nti rero twavuga na madame yuko atadeni tuzosura kubamo amen hamishabaye rero jewe na madame turadesida ko atadeni tuzosura kubamo tubeho mu bitubumbye bidukwiye aronka imodoka ariko imodoka sabiki igi cyo gihe ntwatonda cyari kihari singora nayo gutonda cyari kihari ama station yose ugenda ko igitoro cyarimo hanyuma icyo twakora rero imodoka nabwira wa modoka Imana n'umugisha yamezage icara ngaho ngiye muri ville bis kwera iki sishaka gufata ideni y'igitoro
imodoka irimo igitoro nkayisiga ngaho. Twayitwara tuje kuri MK. Twayitwara tugiye kuramutsa, kwibarutsa, en famille, turagenda n'imodoka. Amen. Ariko ibindi kuma ngaha. Ndibuka yuko cyo gihe amaze kwibungenga yarabagira maleze ngo ni sawa zo gutwara ku kazi cyo yarakora yakora ahantu nkamutwara gasubiza muhira amakursi yanje yose Renault 2. Haleluya. Muzwera wera n'umuntu mutuka wapfuye oya urakomeye. None ngora ni nta deni shaka y'igitoro. Namaze imyaka 2 imodoka itekereza kandi nashaka ideni kandi Imana yatwida nous a honoré turava muri ico kibazo cy'igitoro. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi umuduga rero wari umuduga special. Umuduga Mercedes mbwa yari mireza nene 90. Bomba yari imodoka kugira tugene kuri eglise. Navyuka kare gose kuraba kwita kwaka. Muzomena izara nganda ababwira inkuru. Mushaka gutwega. Muso mbere nangaha muri MK bawe iki Mercedes namenye ko ari 1990. Ari umudamu abonyera mu Buganda yari ngaha anya. Iri hajya asoze rungunya. Ashavuga ngo nizere ko atagusunika. Na mushavure kuko ivyavuze byaciye biba. Amaramaye ntaco nta wunwe bajya benshi nibonwe ko nta niyo bafise ndayifise usunikwa irahari kamera. Bari shimwe nagenda mu rubanza ngasohoka imbere y'abantu bose ko ndatsima hotel ibirashuha kugasiza abantu ngo babaye amakostume n'abakravate maze gusunika kandi ashima Imana ko natango imodoka imeze gutyo. Umviriza ikiri kintu nashaka ntayitwara kenshi imodoka ishaje ugiye mu Buyenzi umengo urahamagaye bagumusubirayo umengo afise sumako bakoze bimwe ukaryoherwa kazomba irasubiri. Rero byaramfashije kugira imodoka nkiyo kugira nina nk'imodoka fyonda gukikaka cyavuga haleluya haleluya. Uko iyo ntangura kubiduga mwiza mushasha abo ntibisanzwe no kubigenda byose ariko ifare ko ntangura hariya. Amen amen amen. Rero ni vyiza kubaho kuri nivo yawe. Imana ishimwe. Twagiye mu nkuru n'amasaha agiye. Yabikenewe sivyo? Yabikenewe. 2 Corinthiens 9 verset 6. Abiko na bakabiri 9 murongo wa 6. Ariko ico mvuga ngiki. Ngubibanye azokwimbura bike. Ubibanyisha azokwimbura vyinshi. Aya majambo muyafate wiko yakora musezero rya kera kandi no Musa arakora. Imbuto ivyo utanze nibaraba ubunini bw'amafaranga utanze cyangwa uburyo utanze biraba umutima n'agaciro bifise kuri wewe. Uko ikitagira agaciro kuri wewe ntigira agaciro ku Mana. Munyumve neza. Haleluya. Hariho amafaranga ushobora guha amayibobo saidia hajya kwibarabara cyangwa ikimuga yicaye hasi urashobora kuraba utunoti nyene uterera. Ariko menye yuko ugiye gushigikira umurimo w'Imana ntufate ntuje mu mentalite ya mayibobo cyangwa iyo mukene uvuga uti ndashaka guha icubahiro gikorwa cyawe. Imana ishimwe. Simba usome ngo w'icumi verset 10. Kandi iya umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya niyo izobaha ibongeranirize imbuto zanyu zo kubiba. Umviriza Imana igira gute iha celui qui fournit de la semence au semeur. Ndayifuriza ukumuri ngaha mwese n'abakorana kuri YouTube ndabifuriza kuba ababivyi. Ababivyi abasemeur. Umusemeur uko yuko arumva ko yaremwe pour ça. Niyo ni nature yiwe. Umubivyi nikana kumwinginga tanga uzohezagirwa incuro 100. Ivyo byose nukube wembereza umuntu atari umubivyi. Umubivyi turaza kuvuga wayaje yiruka kubera arazi cyari cyo kubiba. Amen. Rero ngo il fournit quoi de la semence ngo iratanga fournisseur. Umufournisseur wacu wa mbere ninde nindiho
arafunisa iki imbuto ayihande apana umugi ihande. Nabwiye nimba urutare umubivyi ngaha niwitege ko rofuniseri ndiho aza gufunisa. N'importe ivyo ufise hariho approvisionnement yandiho iviza ababivyi. Amen. Tuza kubibona kuko umubivyi akika umupartenaire n'umuntu ari fiable. Imana yizera ati no muntu ninamuha ndazi ko hari abantu banje bazoronka, hari ubwoko bwanje bazovuga amen, hari abantu banje bazohimbaza Imana, hariho abapfakazi bazofashwa, hariho umukene azofashwa ninahezagira no muntu. Imana iri motive kubehezagira no guprovaya ku mubivyi. Amen. Haba ngo tanga umukate uhande. Comme c'est kubivuga. Et du pain pour sa nourriture. Umukate Imana uhande abagi. Abantu batabiba Imana yabibagiye iraho umukate wo kubaho. Kandi umukate uhana abapagani. Rero kweki uba kuri niveau y'abapagani. Ko abapagani hari abapagani uno munsi bakovuga umutsinzi wa mbere ngo afise 500 miliyari y'amadolari. Nubwo atari amafaranga cash bien sûr. Aje mu mastock. Mugabo aragara barafise 500 miliyari. Ariko bisigura iki? Ntushaka gukangwa n'amafaranga uronse igikora ku mutima w'Imana nico yakoza. Uburyo bwose ufise bucika imbuto iyo ubutanze kubw'icoro c'Imana. Aya majambo yuwe tawe niko nakubwira wocu senga tuma ndashaka kuva no musi mbe umubivyi. Umparure mu babivyi usho kuri liste y'ababivyi abasemeur kugira abufunisa na jewe mbemo aho nta nyatsi zo kwegera, nta muroza zo kwegera, nta muntu w'ishari azogukorako. Bazogerageza bazosanga umuriro ukikuje kuko uri umupartenaire wa ndiho. Il augmentera le fruit de votre justice. Mwanya uragiye kadusome gatoya muri Galatiya 6. Galatiya 6:7. Ntimuzimire. Imana yo nticokogwa. Gasubiremo kano. Ntimuzimire. Imana yo nticokogwa. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ni gute Imana ishaka kwicokora? Kwibaza kuri umuhinga uzigane ubikora ubikatisha. He Mana wabonye wavyo nagize. Imana yavyo utanze. Imana umutima wawe. Hari abantu badafise uburyo basi umutima munini. Imana yabona ko abantu ba mbere batanga atacu bafise. Igituma bataronka na kimwe nuko Imana ikira bategura. Hari igihe hazogera mugatangara. Ndabwira Imana ikudugaje baratangara. Ujya mbonye swa wundi. Ujya swa wundi. Suba twigana. Sujya ari hajyanye yishaye. Hari ibanga. Avugira umugenzi watari ibanga. Imana ira imitima yanyu. Amasheke usinya si Imana iraba. Amafaranga utanga si Imana iraba. Hari atanga amafaranga menshi kugira babemere. Kugira bavuge. Babone ko bakwemere bagire protocole hatari bakucarika imbere. Ivyo si Imana iraba. Imana iraba umutima. Umutima ivyo ukora vyose Imana iraba umutima ubikorana. Rero Imana icokora. Haleluya. Kandi uzobwira Imana ngo Mana waraboye none ko nubona ko ntanga. Uzobwira Imana ngo rako ntanga none sasa jera koze parti yanje kora parti yawe naho. Nivyo urashaka kwibutsa Imana. Nkuko Tabita Dorcas bari busimana. Ezekiya yaribukije Imana. Kwibutsa Imana si bibi uciye bugufa ariko. Amen. Imana ishimwe. Heza rero umurongo rero w'indwi. Kuko icyo umuntu abiba cyose. Icyo umuntu abiba cyose. Arico azokwimbura. Icyo umuntu abiba cyose. Nimba wabivye mu isi yandiho. Mu murimo w'Imana. Mu bakene ataburyo bafise. Mu muntu adashobora gusubiza umenye kutegeza kwimbura. Jya kutimbura ayo mafaranga nyene mbwa kimbura ubuntu bw'Imana, faveur y'Imana. Nta kintu na kimwe ushobora kubera mu ivu ry'Imana bikijana gutyo ntibishoboka. On ne se moque pas de Dieu. Simba usome umurongo w'icenda.
twame dukora ibyiza ntiducobogore twame dukora ibyiza ntiducobogore mani bajambo ntiturambigwe none urasompa ntucike intege kubera iki kuko igihe nticyashika hari igihe ushobora gukora ineza ukabona nta efe nimwe bigira ku buzima bwawe nta efe bigira kuri konti yawe nta efe bigira ku buzima bwawe nta kimwe gihinduka inzu ugonanura zikubamo ntucike intege kubera iki heza rero ntiducobogore kuko igihe nticyashika tuzokwimbura ntitutarambigwa wumvise kondisiyo igihe kizoshika urambiwe nuvuga yuko urashyizeho point final uhagaritse processus nutarambigwa igihe kizoshika icyo gihe n'icyajyari ni Imana ikizi kubera iki igituma bitazi ubwo nyene ibwira guhingura kuko umuntu yamaze kumenya ibanga yabiyahishura ivyo ndababwira naho atana kimwe gihinduka ntashobora guhagarika kuko arazi yuko nibwo buzima bwiwe barambari ati raba stop hagarika nabwira nti umviriza nababwira ikintu kimwe bari abakozi banje muri internet ndababwira ikintu kimwe nzohagarika ndiho ni Imana nihagarika igihe cyose azobikira mu kiranganza cy'iwanje sishaka guhagarika kuko igihe cyose Imana iguhezagiye yiteze ko muri ibyo yaguhezagije hari imbuto akaba n'umukate atarayishurirwa byose baramiragura nk'umukate ariko batahuye bamenya yuko hariho imbuto hari umwene data umwe nkunda rwose ari hanze we yarabihishuriwe ku buryo yavuze ati iyo Imana impezagiye na salaire ndayironse mpembwe ku kazi ikintu cya mbere nkora banza guhezagira ndiho imbere yo kuri hanaro yiwanje imbere yo kwitaho abana banje mbanza guha icyubahiro haleluya sitegeko mugabo niwe yarankoze ko gose byanyeretse umuntu yayishuriwe aratahura ati ibintu byose ndabifise kubera we ngene kwanza kumuha icyubahiro wenyene gusumba ibindi amen Matayo aramajambo abiri asigaye shaka kubera ikintu gikomeye shaka kubera rero mbere kurangiza Matayo 10 verset 41 Matthieu 10 verset 41 wakira umuntu avugishwa n'Imana wakira umuntu avugishwa n'Imana kukavugishwa nayo asubiramo kandi wakira umuntu avugishwa n'Imana kukavugishwa nayo okay kwakira umuprofete ni nko kwakira umuprofete guhezagira umuprofete guhindara umuprofete kwasista umuprofete en qualité de prophète makuvuza ukano numwakire ko ari grand frère ko ari tonton umwakire ko ari prophète bana majambo ntiwakiriye we wakiriye wamurungitse haleluya en qualité de prophète kwazogira gute kukavugishwa nayo azohabwa imera nk'iyuvugishwa n'Imana gasubiramo akantu ntibakumvise imera imeze gute azohabwa imera nk'iyuvugishwa n'Imana nawe umwanya muvyumvire wakiriye umukozi w'Imana kumbure aje ngaha kuvuga ubutumwa mu Burundi sivyo afashe urugendo uramuhaye indaro kumwe Eliya bamuha indaro mushuma cyo hejuru bamujuza amazi sivyo Elisa sivyo arashitse uramuhaye indaro uramushuza amazi uramugaburiye uramuhaye déplacement ivyo akora byose umushize à l'aise kugira ashobore gusenga umuhaye icyuma cyo musengesho ivyo byose ubigize kugira ashobore gukora igikorwa cyamuzanye uramushigikiye uramurondereye uruhusha uramondereye ibintu byose kubera ari umuvuga butumwa nani shimwe Yesu avuze ngo ari mera zorongo mu kuvuga butumwa kubera icyo gikorwa cyo gukora wewe mushigikiye uzoronka imera cyo kimwe nawe kandi atawe ubutumwa wavuze utagiye kuri podium ufate mikro ubiricuye nkuku gasubiremo ntiyazumise neza gasubiremo neza ko wakira umuntu avugishwa n'Imana kukavugishwa nayo azohabwa impera nk'iyuvugishwa n'Imana
Une récompense de prophète. Nous allons imera y'umuprofete ko ari umuprofete. Nous allons imera y'umupastori ko ari umupastori. Ushaka kuronka imera y'umupastori utari umupastori. Imera y'umuvuga butumwa utari umuvuga butumwa. Kubera imbuto washize muri we yashiye gufatanya nawe imbere y'Imana. Imera zoronka kubera uwo murimo wagizemo uruhara nawe uzoronka imera nk'iyiwe. Haleluya. Bandanya. Nuwakira umuntu agororotse kuko agororotse. Wabyumvise? Ayaya. Mugabo ibintu akora avuga birakomeye. Le juste. Umuntu ari intègre. Yubaha Imana. Asenga. Anezera umutima wandiho. Ukamwitaho. Ukamushigikira. Imera y'ubugororotsi bwiwe. Haha. Iyo mera récompense y'umu juste. Nuko tawuri juste nkawe murayisangira. Siko dusomye none. Kuko ari umugororotsi. Recevra une récompense de juste. Siko yuko wowe ntwari juste. Ariko icyo kintu wakoze kubera uvuga ngo siko mu bintu ko arababwira. Yitayeho Elisa yamuhaye indaro avuga ati abwira Gehazi ati none ibyo mugore twamukorera iki? Niki abuze? Imana ishimwe. Murongo wa 42 42. Kandi uzoha umwe muri abo bato ugwato rw'amazi apfutse gusa. Abantu batakovuga ni bande? Quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple. Avuga ba disciple biwe. Kukari umwigisha. Abigisha intumwa nuzomuha amazi kubera igikorwa ariko arakora. Avyumviye niko avuga. Kubera igikorwa ciwe parce qu'il est mon disciple azoronka iki? Ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Wow. Impera y'umudisciple y'umu apotre utari apotre. Ini ishasha kuri bamwe. Umaze kwitahura ntuzokwadora umwana w'umuntu. Uzomenya kuko urakorera uwamurungitse. Wabonye ivyamwa biri muri we uramushigikira kuko ubona uti uyu n'umukozi w'Imana kandi ibyo azoronka tuzosangira. Mana ishimwe. Murongo aho turangize kuri Yohana wa 3 Jean 1er ni chapitre menyene 3 Jean murongo wa 5. Mukundwa wama uyoboka mu vy'ukorera bene data byose. Umviriza akobwira umuntu ari généreux. Akobwira umuntu afasha abakozi b'Imana, afasha abana b'Imana, afasha ibikorwa by'Imana. Mwavyumvise? Nabwiye ari we wese, mani majambo akobwira nde? Bivyi. Amen. Aya majambo tukadusome ngaha na majambo y'abivyi. Senga wayejeje? Kandi arijabuka akorera abene data n'abanyamahanga, les frères étrangers. Murongo wa 6. Nabo bashingiye inaho urukundo rwawe mu maso y'ishengero. Bashize intahe ningene ukozi uwo mwana data yabafashije. Haleluya. Akatanga evidence yuko bashinze intahe bavuga ngene wabitayeho. Komeza imbere mu ishengero en présent de l'église. Kandi uzobugize neza ni wabarungika uko bibereye ab'Imana. Nuko murushe. Iragucya. Amen. Ngo ndasoma kirundi mu Gifaransa ngo tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Nurayo ngo vuye mu kinama mu Kanyosha ubone Imana akorera. Umuhe ibyo akwiriye nk'umukozi yakorera d'une manière digne de Dieu. Kuko si wewe ukoreye ndiho. 7. Kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu. Ataco batse abanyamahanga. Siro kano kanyuma. Kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu. Ntibaje kugira ivyashara. Ntibaje kudandaza. Baje kugira iki? Ngo abapagani nta mafaranga babatse.
Ese bana bavuga ni vyiza yuko ishengero cyangwa abakozi b'Imana bashigikwa n'abana b'Imana. Sivyo murabona aba cyane cyane abanyamerika birata wapagani ngo yakora ngo n'ubutunzi bwose bw'abapagani bw'Imana biryosha ari abana b'Imana. Batanze ishimwe bazo bahaye. Umupagani kenshi aguhaye ashaka kumanipira. Ashaka kuganza ubwije ashaka. Ukoze yadashaka cyabivamwo. Umuntu atazi Imana bibivuga ngo yarapfuye. Paulo avuga ngo kera tugipfuye. None umuntu wikiziga yo guhaza gute? Yo Imana gute? Afise indini ntumbero. Ashaka gukunda gusa wabaye sympathique kuri we. Nivyo simvuze ngo Imana ishobora gukoresha abapagani. Ariko tumenye ko abana b'Imana bakwiye guhezagira umurimo w'Imana. Ngo sans rien recevoir des païens. Mani shimwe. Kandi baje akaniwa nagasurinye ngo sans rien recevoir des païens. Mungu munani. Nuko twebwe dukwiye kwakira neza abameze batyo. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Kwa baje. Hallelujah. Ni baje mu business. Mikora nezo sinagize ahantu natewe cyane muri Cameroon ma réseaux sociaux. Tous barahagurutse barasara ma réseaux sociaux aba influenceurs. Ariko Imana cikoresha aba influenceurs bapagani bahangana nabo influenceurs baragongana bamwe bamvugira abandi banyataka. Abamvugira bavuga gute? Bavuga ngo yavuye iwabo mu Burundi afata indege adepansa miliyoni ngaha abwira ubutumwa nta mafaranga yabatse nta shikana yabatse yisubira inyuma none mushaka iki nibo babankuye ko kandi byasaze byari umuriro Imana ishimwe ngo twakira abantu doteze mu kubera iki kugira dufatanye n'ukuri gukora igikogwa. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Iyo ushigiki umukozi w'Imana uri kumwe nawe muri ico gikogwa, Imana ikubona nkawe, ikubona nk'umu apotre, ikubona nk'umu prophète, ikubona nk'umu evangeliste, ikubona nk'umu pastori utari we, ikubona nk'umugororozi. Comme juste, kubera uifatanije nawe pour la gloire de Dieu. Isaguishurirwa. Amen. Ibi ndababwira mwabishira mu ngiro. Nta nyatsi zobegera. Nta barozi, nta bapfumu, nta ki bazoza wego basanga umuriro w'ijambo. Bati ntukore ko ku mubivyi wanje, uri mu mubivyi wanje. Hariho amaserie muri Amerika. Hari amaserie usanga nka zitaba za Friends cyangwa izindi zakinywe kera mu zane 90 sivyo abantu bazikinye uno musi baguma baronka amafaranga barabivuyemo kera biciye kuri Netflix abahemba naho zoce imyaka 20 gihe cyose amateleviziyo amashene akomeye akora bishirako baguma amafaranga niho kugura umutaye muri entreprise ukaba wahejeje mugako muronka inyungu atanakimwe kurakora. Rero ikintu cyose wakoreye Imana umenye ko kitijana. Haleluya. Haleluya. Umuntu yatanguye rino shengero hari umugisha n'ubaguma ronka. Akaronka umugisha kubera abantu bako ibikorwa bikoreka ngaha kubera yagize icyumviro arubaha aratangura igikorwa hariho umuntu bumubako kubera ibikorera bera ngaha. Mwige kubiba mu isi yandiho. Kandi ibyo nibishoboka utakiriya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Umuntu ari ngaha atarakizwa uzo kuraba abakozi b'Imana ngaha bagufashe kwakira Yesu hamaze ku mwana w'Imana usenge ube umubivyi ubuzima bwawe bwose gushika igihe uzova kwisi. Ndiho abahumugisha.